Ku muhingamo w'uyu wa kane igenekezo ya 23 ndamukiza ku ngoro y'umugambwe w'abadasigana iprona kumugumya ubuyobozi bw'umugambwe mu gisagara ca Bujumbura bwaratunganije ibirori byo kwerekana no kwemeza ko bashigikiye umukandida abashize imbere ngo abaserukire mu matora y'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Waserukiye umugambwe mu gisagara ca Bujumbura burikukiye Maria Karara asaba ugwaruka kutajuragizwa muri bino bihe by'amatora. Waruka kubitiza agatima mpembero mwibuke yuko agakuku karimisha mugwiri. Waruka irinde kujanya bahururu nimwe kubu kandi muri kazoza nimwima amatwi basesa muyoze babikora kosho barunda konyore nabaruna bwo amatwi mwirinde kakajambo ngo esiyo menya. Ubutwari burarondegwa, ubuntu burarondegwa, bazokumenyera kuvyo uzokora, ku mvugo yawe, ku migenzo yawe, ku mubano wawe n'ibindi. Irinde uwo wese azokugira igikoresho. Nimwirinde, nimwiyubare abashaka kubahuvya. Nayo nyakubahwa icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida wo mugambwe amenyesha ko iprona ari umugambwe w'abarundi bose kandi uzo kwitaba amatora yose. Umugambwe w'abarundi bose kandi n'umugambwe witeguriye kuja mu mahiganwa kugira ngo utahukane intsinzi mu 2020. Akavuga kandi ko intahe y'ukwikukira uyu mwaka wa 2020 bazoyivyaza intahe y'iterambere mu gihugu. Iyi ntahe y'ukwikukira twifuza mu 2020 tuyivyaze intahe y'iterambere iboneka mu gicacu. Gaston Sindimwo avuga ko umugambwe w'iprona ugiye gutsinda amatora kugira batangure bishasha kuko ivya kera bizoba byarangiye. Uyu mugambwe tugiye gutsinda amatora kugira ngo dukure ubwoba mu barundi bose dutangure ubuzima bushasha. Kume Yesu Kristo yapfuye agaca avuga ati byose birarangiye. Bifuza yuko byose birangira dutangure ubuzima bushasha aho atamurundi yitwa umuhutu cyangwa umutuzi cyangwa umutwa twite bene mugabo umwe bene Burundi twese. Gaston Sindimwo avuga kandi ko iprona uhagaze kugwaruka n'intsinzi ihagaze kuri bo. Uno munsi iprona ihagaze kuri mwebwe n'intsinzi ihagaze kuri mwebwe. Uravye abantu bari nga bose rwaruka ubonye rwaruka rungana gutya intsinzi yamaze gutaha